bakunzi ba filime ndundi, bakunzi ba Denis Rwantambara, ku mazina yanje nayo nyene, ariko tiko turakora ikintu kitari kimenyerewe. Nizere yuko mutubonye twicaye ngaha ahantu umwe wese arashobora kwibaza ati mbega hajya bari mu biki. Cyambere na mbere ndabaramukije, ku mazina yanje nayavuze najya nyene Denis Rwantambara, ariko murabona iruhande yanje hari uwundi muntu turashobora kumuha akaryo akabidondora akababwira uwo ariwe, kandi turanakuramukije. Yego nanje ndabaramukije kandi murakoze gose nanje kumijambo. Ku mazina yanje ni Ndabarishimana Noella, nkaba ndi umudamu byaye kabiri, nkaba n'umubatsi. Nizeye neza ko mwamwumvise, abantu benshi baramumenye cyane mu mafilime ndundi, ndetse hariho na filime ariko arakina, turiko turakinana na jewe nyene Denis Rwantambara mu season twise Inzira y'Urupfu. Iyo season rero ikaba iriko irakora ibikorwa kabisa, benshi muriko murayikurikirana, ariko tukaba dufise ikibazo ko tumaze imisi tutariko turamubona ariko arakina. Mbega urashobora kwibaza ati habaye iki, ni kubera iki atari karagaragara? Turi kuri Shanike, mbega ni kubitari bihese 5 Zito, ku bitaro vya 5 Zito. Turashobora kumakajya akababwira ikibazo cyatumye ashika ngaha hantu kuri bitaro vya 5 Zito, kuko niho twaje tumusanga. Jewe aha kuri 5 Zito naho utashatse kubivuga neza. Nashatse uvyivugire. Ego urakoze kandi. Murakoze. Je mu bisanzwe sinatangure ngaha, anatangure kuri Tanganyika Care. Umwana niyo bandungitse yuko ari wagiye gukorerwayo operation. Je babine surprise nanje canera nagiyeyo. Shitseyo tubonana n'umuganga, umuganga ambwira ati we rero rindira umwana wazokopegwe ejo. Ndarinzira umwana, niho baci bamitisha mu bavuga ati umwana kumuca ukuguru canye gufata ukuguru kwe twakunga, ubona vyogenda gute? Je ndaraba ndavuga ati n'umwana namitsi afise y'ukuguru, igufa ryo nyene riri nyuma ni riri no kurindi gufa, none bashaho bogyunga gute umwana wanje nashaka ko mbabara umwe ngacarambye ati ariko azomara igihe, ariko iyo shoka izogumye mu vyuko umwana babara. Basi maze kumva ibintu nk'ivyo oyica mitamo kuvuga ati reka basi bagucegira umwana, baguciye aranyaruka gukira, kandi umwana agacaroranirwa, agaca atora kijya kirato kijya nuzenya protege, umwana akaceza aratambuka neza. Ivyo rero baje ari operation niko kuza rero ngaho kuri 5 Zito. Maze kuhashika umwana niho bamukurikiranira, baza baramoza bikomere, umwana ugira naka kanya nino saha niho twibere. Yo bakunzi ba filime ndundi, ibintu mva mengo biriko birambabaza kabisa. Afise umwana, murumva ko afise umwana yagize ikibazo. Ndakubaza akabazo, mbega kuri ngaha urumva ko watangure ku bindi bitaro ukaburi ngaha, uburyo bwo kugira ushobore kuba ngaha ntata kibazo ufise bushobora kuba buva he? Ivyo muri uyu mwanya jewe n'ukuri nta buryo je mbona ndiko ndakoresha, ahubwo ikintu noshimira, ndashimira abajejwe bino bitaro vya 5 Zito, bakuru bavyo, abashefu baho, ndabashimira gose kubera nibo bariko barabikurikirana ivy'umwana, bimwe bariko barabikurikirana. Ariko nanje hariho uburyo bumwe bambwira ati nk'umuvyeyi mwe n'umwana ndashobora kuyaranja nkakora nkabironka ubwo buryo. Ego reka tugaruke mu gisata ca filime. Mbega nk'abakunzi bawe bo mu filime Inzira y'Urupfu, ko wumva habaye ico kibazo, nakahe kajambo ushobora kubabwira canke amakuru yo kwizegwa, ndetse n'abandi bose bagukurikirana basanzwe bakunda filime ukora, ni nayahe makuru yo kwizegwa bashobora kuba boronka vyerekeranye n'uwo mwana, ukuntu cyamure vyerekana ukuntu ushobora gutaha ukava mu ibi bitaro? Jewe gushobora gutaha mvuye muri ibi bitaro, cyambere na mbere ndabaremesheje filime yacu izobandanya ukuri kwamye. Amen. Kubandanya izobandanya nuko nyine ari kino kibazo cyaciye kinshikira. Urabona yuko bavuga ati gito gitabwa iwabo, umwana ageze ingorane babaza umuvyeyi wiwe.
je rero kubw'ico kibazo kuvuga ati ngo ahari ngaho kuri Sengzito ndadepanse ariko naho ndepanse amahera hariho uburyo buriko burananira kuronka Ego. ubwo buryo rero buriko burananira kuronka buri mu mahera kabisa ni hamwe ndanayavuze jeje nyine arakunda no kuntera isoni kuvuga kubera abajejwe ico gigo baramfashije barandihira kabisa amahera ariko nanje bace bambwira ati ndondera uburyo bukeya nk'umuvyeyi mwe n'umwana noraba yuko nofasha no kuvuga mu bakunze beko baradukurikirana murumva yuko hariho amafaranga uko biri kose abakenewe ayo gukosoma mu bintu kanaka ndetse n'amafaranga y'ibintu bashobora kuba baramubwiye ashobora kugura. Ego mu bakunze beko baradukurikirana hariho abantu bashobora kuba bafise umutima w'ikigongwe bakavuga ati reka tugire ico dufashije turabe ukuntu urya muntu yova mu bitaro kandi atakibazo na kimwe agize mu bintu vyose baba baramubwiye ashobora kurondera yabirose. Mbega mu gihe hoba abo kurondera kugira bashobore kuba bo gufasha ivyo bibazo boca nakaye ka nimero boca ko kugira baraye ko untu bokuronka mushobore kugira bagucemurire ico kibazo. Jewe arashobora guca kuri nimero yanje ko yarafise rimikashi 69 55 12 sorry zirancanze 69 55 12 hama CCM hama akazina nako ko kuri rimikashi nindabarishimana nyene Noella akazi nako kuri mikashi nindabarushimana Noella. Ego rero turasezeye abanwanyi muriko muradukurikirana twongera dusaba akajambo wotekerera abo banwanyi wongere nyimba rugushimira abo baganga bariko baragira ico bakora hama ibintu bigende neza. Jewe cyambere ndashimiye abaganga bariko barakurikirana umwana wanje nkaba nshimiye nuko bagize ugo runani rwo kugira iryo shuri rya Sengzito kubona bafasha abana benshi cyane. Hariho bimwe tubwo bavyeyi badufasha tutashoboye, hariho bimwe kabisa bitaho ku bana biwacu mu gihe umuvyeyi abadahari kandi nubu muri ivyo vyinshi cyane kubera na operation yo guca ukuguru uri no kuri Tanganyika Care samahera yoroshije nayo nari kuronka nukuri ndabashimiye cyane bamanune uyu mutima w'urukundo hama Imana ibahezagire hama je sinoronka ikintu bahemba ariko nukuza ndabasengera ku Imana nyene nizo bihembera. Bakunzi muriko muradukurikirana bakunzi ba filime Ndundi ikiganiro kirangiriye nga tweko turakorana n'umukunzi wacu Noella kandi mwakunze muri beshi akaba yarafise ikibazo agwajije umwana ariko mukamwumva yuko hari vyishi ashobora gukenera kandi hariho vyishi ashobora kuba azokenera kugira umwana aronke ivyo azoba bamubwiye ko ategezwa kurondera. Rero umuntu azogira umutima w'urukundo umuntu aba bari hanze azokurikirana ikiganiro akabona ico afise yokora kugira umwana amererwe neza arokora ubuzima bwiwe ashoboye nawe kumva aguwe neza. Murahawe ikaze rimikashi ni nyene muzomurondere abahaye nimero mugira ico mufashije kandi niyo nimero ya WhatsApp. Ego nuwo shobora kumurondera kugira abayage mwumva ko iyo nimero ya WhatsApp nuko Imana ibahezagire murakoze cyane.